Shalom shalom ndasubiriye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abeli Mbonimpa. Turagiye kubandanya no kwiga amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca gatatu. Ndagira ngo nkurarike mwene data kugira ngo wongere gutega amatwi ico Imana yaduteguriye kuri uno munsi. Turagiye kwiga intumbero zibiri. Intumbero ya mbere iravuga ngo ivya Yohana umubatizi uko yigisha abatiza mu bugaragwa. Hanyuma ingingo ya kabiri turabona ivyo kubatizwa kwa Yesu. Rero imbere ya byose reka tubanze dushime mu gukenguruka kandi twongera dusenga Imana yacu. Data uri mu ijuru, mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu, urakoze ko ari uduha intege n'umwete wo kugira ngo mwami twongere data buja gusangira iri jambo na bene data. Ndasengeye mwami umuntu wese wo muri groupe bamaso, ndasengeye umukristo wese ahari hose kugira ngo yakire iri jambo ryawe ryera. Ndabishimye nkenguruka, urakoze, haleluya. Ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Tugiye kuraba igice ca mbere. Kino gihimba kigizwe n'ibice bibiri. Igice ca mbere kitubwira ukubatiza kwa Yohana, ingene yigishiriza mu bugaragwa, ukwigisha kwa Yohana, ingene yigisha yongera abatiza, yongera atangaza ubwami bwa Mesiya. Igice kigira kabiri kiza kutuzana mu kubatizwa ku mwami wacu Yesu Kristo. Tubandanye dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca gatatu. Tugiye gusoma rero duhereye ku murongo wa mbere. Muri iyo misi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya, ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mwene data, ndagira ngo aha hantu tubanze tuhige kandi tuhasobanukirwe. Uyu Yohana ariko arigisha asemerera avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yohana azwi ku izina nk'integuza ya Yesu. Umuntu wese yakoze igikorwa cyo kuba integuza abanza gusemerera akavuga ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ikibazo kirashobora kuza hano hantu ukibaza ati none ubwo bwami yavuga ni bwa bundi buzoza muri bwa butegetsi bw'imyaka igihumbi canke n'ubwami bwagira bushike ako kanya nyene? Inyishu iri ngaha muri ubu butumwa bwiza, kubera yuko Yesu Kristo yari yamaze kubavyagiramwo. Yesu Kristo yarari hagati muri bo, yarari hagati mu ishengero, kuko Yohana yarasemerera akigisha akavuga ati hagati muri mwebwe hariho uwundusha ububasha, simbereye no gupfundurira inkweto z'ibirenge vyiwe ntibimbereye. Kandi akavuga ati haho muri mwebwe hariho umwagazi w'intama w'Imana akuraho ibyaha byo bari mu isi. Nukuvuga yuko ubwami bw'Imana bwari bwamaze gushika mu bantu. Bene data, integuze ya Yesu yakoze igikorwa cyo kumenyesha no gutangaza yuko ingoma ya Mesiya itanguye. Vyumvikana yuko ubwami bwa Mesiya bwaramaze gutangura. Kubera iki? Kubera yuko bwatanguranye n'ubutumwa bune: ubutumwa bwa Matayo, ubutumwa bwa Mariko, ubutumwa bwa Luka n'ubutumwa bwa Yohana. Mwene data, ubwo butumwa bune nibwo isezerano risha ritwereka ivyo Yesu yakoze. Nk'uko mu ijuru hari ibinyabugingo bine birerura intebe y'Imana, bikikije intebe y'Imana, byuzuye amaso imbere n'inyuma, ntibiruhuka ku murango, no mu ijoro vyama biririmba bivuga biti uwera 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 uhoraho Imana nyeningabo. Ijuru n'isi byuzuye icubahiro cawe. No mu isi Yohana ariko aratangaza yuko ingoma ya Mesiya igomba kuza, kubera yuko uyu Mesiya yategerezwa kuzana ingoma yiwe. Kandi iyo ngoma yaraje. Ikuntu yaje, Yesu yaje akiza ibimuga, abacumbagira, impumyi, abagwaye, yasenda abadayimoni, yazura abapfuye. Nukuvuga yuko ico cari igikorwa ca Mesiya. Byari bikorwa ndwi ategerezwa kuzuza. Nukuvuga yuko ivyo bikorwa vyose nivyo yabwiye Yohana igihe Yohana yarapfunzwe.
akatuma abigishwa biwe ati genda mumbarize ati mbega uri wa wundi canke twitege uwundi. Yesu aramubwira ati genda mumubwire muti ibikorwa vya Mesiya, ivyo Mesiya agomba gukora, genda mumubwire yuko biriko birakorwa. Mwene data, ingoma ya Mesiya nubwo benshi bibaza ngo ntiyatanguye, Yesu yaramaze gusiga abakozi biwe mu ruzabibu, yagiye kwimikirwa hariya mu mahanga, yagiye kugira ngo yitegure, ategura amazu aho muzoshikira, aho tuzoba, aho abizera bazoba. Yagiye kwimikirwa mu mahanga nk'uko yagiye abisobanura mu migani, ariko yagiye asigaranye uruzabibu, yarusigaranye abakozi. Ubwami bwa Mesiya bwaratanguye. Nukuvuga ngo Yohana umubatizi yari integuza y'ubwo bwami, avuga ati nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Haleluya. Nuko rero reka turabe ku murongo wa 3 ibigaragaza igikorwa ca Yohana umubatizi, igikorwa yakora bamutubwire. Yohana uyo niwe yavuzwe na Yesaya, yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Yohana yasemerera abwira abantu ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Nukuvuga hari n'ayandi majambo atwereka yuko ngo abari n'umubiri bose bazobona agakiza k'Imana, ngo imisozi n'uturambi bizoringanizwa, ngo ibigoramye bizogororoka, inzira z'ubukiru zose zizosenwa, ngo maze abafise umubiri wose bazobona agakiza k'Imana. Ayo majambo murayazi. Kuri uyu asemerera mu bugaragwa aburira abantu, nukuvuga yuko ishusho y'Imana yaje kubonekana muri Yesu Kristo. Igihe Yesu Kristo yaza, igihe yari ishusho y'Imana yari kwiraza mu isi, muri ico gihe abantu bose baramubonye, abantu bose baramubonye, abapfuye barazuka, ibimuga biramuguruka, abantu batashobora gukira barakira, imibembe irakira, abantu barakira, barabonye ubwiza bw'Imana. Mwene data, Imana yaragaragaye ku isi, Yesu yaraje mu isi, abafise umubiri bose barabonye Imana. Ivyo nibitangaza. Nico gituma mwene data tugomba kwizera kandi tugasobanukirwa ivyanditswe vyera. Ku murongo wa 4 Yohana imyambaro yiwe yari y'ubwoya bw'ingamiya, yayikenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero, indya ziwe zari nzige n'ubuki bwo mw'ishamba. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cose bava iwabo baza kuri we, babatizwa nawe muri Yorodani, batura ivyaha vyabo. Mwene data, ndagira ngo mbwire umuntu wese, iyo ugomba kwihana, ugomba kwatura, ugomba kwemanga ivyaha vyawe ukavyatura, kuko ngo umuntu niyaturisha akanwa kiwe akemeza ko Yesu Kristo ari Uhoraho, azokizwa. Irindi jambo ry'Imana rivuga ngo umuntu niyanyaturira imbere y'abantu, nanje nzomwaturira imbere y'abamarayika bera n'imbere ya Data. Rero Yohana igikorwa ciwe cari gukora deliverance, kugira ngo abantu bature. Mu kubatizwa babanza kwihana. Mwene data, ijambo ry'Imana riko riravuga muri iki gihe ati nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Nimwihane, mwitegure kuko Yesu Kristo agiye kuza kwima ingoma. Rero ubu agiye kuza kwima ingoma. Mu kuduga Yesu yasize atanze impano. Izo mpano arazitanga mu ishengero. Bamwe yabahaye kuba intumwa, abandi yabahaye kuba abavugishwa nawe, abandi yabahaye kuba abavuga butumwa, abandi yabahaye kuba abungere n'abigisha. Maze amaze kugerera umuntu wese, Yesu yaraduze mu ijuru kugira ngo aje gutegura ibibanza by'ishengero ry'Imana. None rero mwene data, n'igihe cawe n'igihe canje cyo kugira ngo dukore igikorwa Yesu yadutumye, tugikore hakiri kare. Dutegerezwa gukoresha umwete wose dufise kugira ngo tuvuge ubutumwa. Ndagira ngo mbwira abantu bo muri groupe b'amaso yuko turi muri ca kibanza cyuko Yohana yarari ko arasemerera avuga ati nimutegura inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Ndagira ngo mbwira abantu bo muri groupe b'amaso yuko dutegerezwa kuba maso, tukabera maso ubugingo, maze tukitegura, tukamenya yuko tugomba gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu wese ari muri groupe b'amaso arararitswe kwitegura gusanganira Yesu,
agiye kubonekana mu bicu, inzamba igiye kuvuga, umwami wacu agiye kugaruka, kubera yuko ubwa mbere Yohana yamutangaza Yesu yaje hariya akubatizwa, yaje ari umuntu, ndetse yaje ari umwagazi w'intama ukuraho ibyaha byo bari mu isi. Ariko ubuhoho siko bigiye kugenda. Ubuhoho Yesu azoza ari ntare, Yesu azoza ari ntambwe yo mu muryango wa Yuda, azoza aje kwima ingoma ya Dawidi, azoza ari umwami, azoza akikujwe n'ingabo z'abera n'ingabo z'abamarayika, azoza afise ububasha n'ubushobozi. Yesu Kristo agiye kuza, nico gituma birashakirwa yuko uno munsi dusemerera maze tukavuga ubutumwa bwiza. Kiriya gihe Yohana yavuga ubutumwa bw'integuza ari umwe, ariko ndagira ngo uno munsi duhaguruke twese tuvuge ubutumwa bwiza, maze twese twamamaze, tuvuge imburi, tuburira abantu, tubabwire yuko Yesu Kristo agiye kugaruka kugira ngo tumusanganire. Mana ihabwe icubahiro. Dusome ku murongo w'indwi. Abonye benshi bo mu bafarisayo no mu basadukayo bazanye no kugira ngo babatize, arababaza ati, mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana, mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu. Haleluya. Mwene data, wewe uje muri groupe b'amaso, ndagira nkubwire yuko utegereza kwiyeza. Wewe uri muri groupe b'amaso ukabukinywa utuyoga, umenye yuko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Wewe uri muri groupe b'amaso ukabucambara ibinyanga ricanye ibiheko, ukabicisiga, ukabucihindura, umenye yuko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Wewe wiyumvira ngo uri umukristo ariko ukabutarakizwa, umenye yuko nubundi urupfu ruracakurindiriye kandi igihano kiracakurindiriye. Naho wowe uri muri groupe b'amaso utarihana, nta kintu witeze kubona mu Mana kiretse wihanye. Igikuru ca byose no kwihana, ukakira Yesu, maze ukakira Yesu mu mutima wawe, Yesu akaba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Naho wowe uri umukristo warabatijwe ariko utarihana, utaraheba bwa busambanyi, utaraheba kakaboregwe, utaraheba bya biyayura mutwe, utaraheba kwa kwikinisha na bwa busambanyi, masturbation zose zikaba zikiri muri wewe, ndagira nkubwire yuko incabiti igenekerejwe ku bitsina by'ibiti. Nimwihane muri groupe b'amaso, tuvuga ubutumwa bwo kurandura icaha, tuvuga ubutumwa bwo kwicaha gisendwa kigakurwa mu kungoma mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu bakizwe. Nimuze nimwihane, nimuze mwihane, musengerwe. Umuntu wese agira ingeso nziza, umuntu wese yitunganye, umuntu wese akora ibikorwa byiza, hanyuma yitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Ku murongo w'icumi haravuga ngo, ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina by'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Nukuri jeho ndabatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburire ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturirire mu muriro utazima. Nimwumve ubutumwa bwa Yohana. Yohana yariko arasemerera, Yohana yariko araburira abantu, arababwira ati, incabiti igenekerejwe ku bitsina by'ibiti. Umuntu wese atazokwihana azorimbuka. Umuntu wese atarakizwa agiye kubona ibara. Yohana avuga ati, jeho ndabatiza, ndiko ndababwira ubutumwa ariko ntimubyumva. Ndabatiza mu mazi ariko benshi ntimubitahura. Ariko hagiye kuza uzoza mu nyuma, ariko wewe azoza kubabatiza. Uyo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Yesu Kristo amaze kuza aciye abatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Ku munsi wa Pentekoti Yesu Kristo yaciye abasuka ko mpwemu yera, maze intumwa baca batangura kubatizwa muri mpwemu yera no mu muriro. Imibatizo ibiri umwanya umwe. Mpwemu yera yaramanutse, hanyuma rero amaze kumanuka haca haza n'umuriro
w'ikibengebenge bizira rimwe, bisobanurwa yuko mpwemu yera n'amavuta. Amavuta mwene data utarahabwa mpwemu yera, ukwiye guja imbere z'Imana ugasenga, ugasengerwa kandi ukihana kugira ngo nawe wuzuzwe mpwemu yera, kubera yuko udafise mpwemu yera ntibizomworohera ku munsi wo gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Co kimwe n'umuntu adafise atabatijwe mu muri mpwemu yera no mu muriro, nawe nyene ntibizomworohera, kubera yuko hariho umuriro uzoza gusuzuma yuko wakijijwe. Umuntu wese adakijijwe umuriro uzomutongora, umuriro uzomutongora. Ariko umuntu yamaze gukizwa, wewe yamaze kubatizwa muri uwo muriro, azosangwa yuko yamaze kuba inshuti n'umugenzi w'uwo muriro. Twibuka yuko Shadraka na Meshaki na Abedunego bacishijwe mu muriro ariko ntibasha. Ibi bigaragaza yuko bari buzuye mpwemu yera. Nawe rero nimba wuzuye mpwemu yera urahiriwe, ariko nimba utarahabwa mpwemu yera uzokirira hehe? Urakeneye kubatizwa muri mpwemu yera no mu muriro, kubera yuko Yohana yabatiza mu mazi gusa, ariko byarashakirwa yuko haboneka uyundi afise ubushobozi bwo gushobora kubatiza muri mpwemu yera no mu muriro, ni Yesu Kristo. Mwene data ukwiye guca bugufi maze nawe ukabatizwa muri mpwemu yera no mu muriro kugira ngo uhabwe ubushobozi. Niryo jambo ry'Imana Yesu Kristo yavuze ati muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Rero mwene data, birakwiye kandi birabereye yuko wambara inkomezi, ukambara ububasha, maze ukaba umukristo w'ukuri. Bitabaye ivyo ngo urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburira ingano ziwe mu kigega. Hariho ingano zimburirwa mu kigega, hariho ingano zigiye kwimburirwa mu kigega bitarambiranye. Yesu agiye kugaruka, hanyuma rero ingano azimburire mu kigega, hanyuma umuguruka nawo awuturire. Bisobanurwa ngo imbuga irimo irategurwa, harimo harategurwa imbuga. Iyo mbuga ninde? Muri gurupe w'amaso hariho urubuga, uru rubuga mw'ishengero hariho urubuga, kwihana abakozi b'Imana bariko barasemerera rujya n'urubuga, ahantu hose bariko barakubwira ngo wihane n'urubuga. Imbuga irimo irategurwa aho abantu bose bokirizwa. Nukuvuga yuko twirirwa turatanga nimero za telefone tuti murungike imitwaro yanyu, mwihane mwihane. Yesu agiye kugaruka, maze musengege umuntu wese aba bari gw'ibicumuro vyiwe. Nico gituma rero imbuga, Yesu arimo arakubura imbuga yiwe, abantu bariko baregeranywa, ingano ziriko zirashirwa ku ruhande hamwe n'umuguruka. Wowe utarakizwa ubu umenye ko uri mu gice cy'umuguruka. Wowe ukinywa inzoga, wowe ugisambana, uri umuguruka. Wowe ugitukana, uri umuguruka. Wowe ugifise ishari n'urwanko, uri umuguruka. Wowe utarakizwa mu mutima wawe, uri umuguruka. Wowe ucambara vya bindi vya bisi, uri umuguruka. Birashakirwa yuko uheba, maze ukabita hasi, hanyuma ukambara kugororoka, maze ukabicari mu gisha, hanyuma rero ukabona kuba ingano. Mwene data wamaze kwitegura, ubu rero ugomba kumenya yuko ari igihe ciza, ari igihe cawe, ari igihe cacu muri gurupe w'amaso, kugira ngo twitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Kuko intumbero ya Yohana umubatizi kwari gusemerera abwira abantu ati nimwihane, ubwami bwo mwijuru buri hafi. Natwe intumbero yacu muri gurupe w'amaso nukubwira abantu nimwihane, hanyuma mwitegure dusanganire Mesiya agiye kugaruka. Inzamba y'Imana igiye kuvuga, umwami wacu Yesu ari hafi kandi agiye kuza gutwara ishengero ry'abera. Rero muri gurupe b'amaso birashakirwa ko mwama mugavye, birashakirwa ko mwama muri maso, birashakirwa ko musenga ubudasiba, birashakirwa ko muhora mugavye igitondo umugoroba ku murango no mwijoro, kugira ngo mumere nk'umuzamu yamagavye, kugira ngo inzu yiwe ntiyimbwe. Mwene data, n'igikorwa twahawe kandi dutegerezwa kukibera amaso. Imana ihabwe icubahiro. None rero aka kanya tugiye kwinjira mu gice kigira kabiri kitubwira ivyo kubatizwa kwa Yesu Kristo. Duhere ku murongo wa 13, reka dusome mu izina rya Yesu. Ico gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani, aje kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe.
ariko Yohana agomba kumwankira ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishura ati bikunde, kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Buno aramukundira. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Haleluya! Mwene data umve, tega amatwi wumve ngo buno Yesu Kristo ava i Galilaya. Kuva i Galilaya uja hariya mu bugaragwa iyo Yohana ariko arabatiriza ku ruzi Yorodani, vyamufashe igikorwa kininiya, vyamufashe urugendo. Yesu Kristo yaricishije bugufi, arahaguruka ava iwabo mu ntara y'i Galilaya aza hariya Yudaya kugira ngo agende kubatizwa na Yohana. Mwene data niwumvirize, tega amatwi. Amaze gushikayo yasabye Yohana ngo amubatize. Yohana biramutangaza. Mwene data, Yohana agomvye kwanka. Yesu aramubwira ati bikunde umbatize kugira ngo dushitse ivyo kugororoka kose. Nagira ngo mbwire umuntu wese yitwa umukristo yoba yabatijwe akabatizwa muri wa mubatizo wo kumijagira ku mutwe canke bakoresheje ikiganza, nagira ngo nkubwire yuko atari wo mubatizo Yohana yabatirishije, ntabwo ari wo mubatizo Yesu yabatijwe, ndetse n'intumwa ntabwo ari wo mubatizo bakoresha. Nukuvuga rero yuko ugomba kubatizwa kugira ngo ushitse ibyo kugororoka kose. Ugomba kwibiriza, ugomba gucishwa mu mazi nk'uko Yesu nawe yaciye mu mazi. Haleluya! Kubera yuko hariho ikimenyetso cyatumye Yesu abatizwa mu mazi. Ikimenyetso cya mbere ni kubera yuko Yesu Kristo yacishijwe mu mazi arabatizwa kugira ngo yerekane ukuntu Abisirayeli bamaze kuva mu Egiputa, ukuntu bacishijwe mu kiyaga gitukura, hanyuma bamaze kujabuka bakagera hakurya. Bitwereka ukuntu Yesu Kristo yahagurutse avuye mu mazi aheje kubatizwa, hanyuma agaca aduga imusozi. Bisobanurwa ngo kuvayo canke kujabuka. Yesu Kristo yagereranijwe nuko ari ishengero rigiye kuvuka, rigiye gusubirira ishengero rya Isirayeli, kubera Yesu yaje gutanguza isezerano risha. None rero mwene data, wewe wanka kubatizwa muri Yorodani, ukavuga yuko bazokubatiza utuma duto dukeya two ku mutwe, ntushaka kwibirizwa, ntushaka gucishwa mu kiyaga gitukura, none ko ivyo vyaho bitinya, ugatinya kuvyihana, birashakirwa ngo wiyuhagire umubiri wawe wose, kuko Yesu Kristo nawe yari yiyuhagiye umubiri we wose kandi we nta caha yakoze. None ko twebwe turi abanyabyaha, twobuzwa n'iki kugera ikirenge mu ca Yesu? Kuko birashakirwa yewe mugabo wabatijwe ku mutwe yuko ushitsa ivyo kugororoka kose. Birashakirwa we mukenyezi wabatijwe yuko ushitsa ivyo kugororoka kose. Birashakirwa we musore nawe umwigeme ko ubatizwa kugira ngo ushitse ivyo kugororoka kose. Kandi nagira ngo nkubwire ngo bikore vuba unyarutse, kuko iminsi irahita vuba. Iminsi irahita vuba kandi irahita yiruka, kandi abakirorereye bavuga bati bazobikorejo canke mu myakiza. Ndagira nkubwire yuko utazi ibizobejo, ahubwo ukwiye gukora igikorwa c'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ugere ikirenge mu ciwe umwanya ukiriho, akanya kakiriho. Ku murongo wa 16 haravuga ngo Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi. Hano kuvuga ngo aca ava mu mazi nukuvuga ngo nukuvayo. Abisirayeli bava mu Egiputa, Yesu nawe yaciye avayo. Hanyuma rero maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Mwene data, Yohana yabaye icabona. Igikorwa ca mbere, Yohana yari afise ibikorwa bibiri. Igikorwa ca mbere yakoze igikorwa cyo guteguriza umuzo wa Yesu Kristo. Igikorwa ca kabiri Yohana yari afise cari uko agomba kubicabona cyo kubona ingene Imana imanuka
imanuka mu ishusho y'inuma. Mpwemu Yera yamanutse mu ishusho y'inuma kugira ngo aze gushitsa ijambo ryari ryaravuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya rivuga ngo abari n'umubiri bose bazomubonera rimwe, bazobona ubwiza bw'Imana, bazobona agakiza k'Imana. Imana yaramanutse iraza isanga Yesu Kristo aravuyeyo, aravuye mu mazi ahejeje kubatizwa. Inuma iciraza imugwa ku bitugu. Ako kanya nyene Imana ikiravuga iri mu ijuru, iravuga ngo nguyu umwana wanje nkunda akampimbara nimumwumve. Ivyo bigaragaza neza yuko Imana yaramanutse. Bene data nimushira amazinda, Imana yaramanutse, ivyavugishijwe byarasohoye, ivyavugishijwe byarasohoye. Yesaya yarasemerera avuga ati muri ico gihe Yohana azosemerera avuga ati imisozi n'uturambi bizoringanizwa, ibigoranye bizogororoka, inzira z'ubukiru zose zizosenwa, ngo maze ngo abafise umubiri bose bazobona agakiza k'Imana, bazomubonera rimwe. Mwene data, abari bahari ico gihe Yohana yabaye icabona co kubona ukuza kwa Mpwemu Yera, kandi n'ijwi ry'Imana riravuga, kandi Yesu Kristo niho yarari. Nukuvuga ngo Imana Data, Yesu Kristo, Imana Mwana, Mpwemu Yera bose bari bariha aho nyene. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibishinga ntahe bibiri canke bitatu birakwiye kugira ngo bishitse ukuri canke mu rubanza. Ivyabona bibiri canke bitatu birakwije. Nico gituma Imana Data, Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera byari bikwijije kugira ngo isezerano risha ritangure, kugira ngo Yesu atangure igihugu aciwe cyo kuzana ingoma yiwe mu isi, kugira ngo ubwami bwa Mesiya bwo butangure, kugira ngo Yesu Kristo yongere gukora igihugu aciwe camuzanye cyo kuducungura. None rero mwene data, aya n'amajambo atwereka yuko dukwiye natwe kugira ikirenge mu ca Yesu. Mwene data, wowe utaraca urubanza n'igihe cawe cyo guca urubanza. Mwene data utarahitamwo n'igihe cawe cyo guhitamwo. Imana hayo yararangije. Yesu Kristo ku musaraba yaravuze ati birarangiye, ndamaze kubacungura. Nahawe mwene data, nahanje, nahacu, kugira ngo natwe dutegure ubugingo, dutegure imitima yacu, tubere maso ubugingo bwacu, kuko Yesu Kristo yararangije gukora igihugu aciwe. Amaze kudupfira ku musaraba avuze ati birarangiye, ndarangije ko ndamaze kubacungura. None mwene data, hasigaye iki? Reka kwidoga, reka kwidodomba, reka kwiganyira, reka kwihebura. Ngwino kwa Yesu. Yesu arakugomba, Yesu arakurorereye. Umuhe umutima wawe awiganzire. Mwene data, winjiye muri groupe b'amaso, ndagira nkubwira ikintu gikomeye. Ndakubwira nti uyu munsi aho wumvira ijwi ry'Imana, ntukomantaze umutima wawe, ahubwo ca bugufi ahuri, maze wongere gusengana nanje isengesho, kubera yuko aka kanya tugiye gusenga Imana, hanyuma Imana ize mu mutima wawe. Yesu aragomba kugukiza, aragomba kugukiza ibikurusha, aragomba kugukiza ibikunaniza, aragomba kugukiza imitwaro yawe yose. Mwene data utarabatizwa, kwa kwanya ugire vuba maze ubatizwe muri Yorodani, hanyuma rero Yesu Kristo akugirire neza. Mwene data utarahabwa Mpwemu w'Imana, ndagira nkubwire ngo kwa kwanya maze wiyeze witunganye, maze Mpwemu Yera kumanukeko, wongere kubatizwa muri Mpwemu Yera no mu muriro, kuko igihe kiriko kirarangira, igihe kigiye guhava kirangira, urugi rugiye guhava gugarwa. Abatarakizwa bose urugi rugiye kugaranywa, bagiye kugarirwa, urugi bagiye kurwugara. None uzocuja hehe? Nahawe ho kwihana, ho gukizwa, ho kwiyeza, ho kwitandukanya n'ivyaha byose. Za ngeso zose uzisezere, maze uno munsi wakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ndakuraritse maze udufatanye rino sengesho, usengane nanje uti: Mwami Yesu, ndaguhaye umutima wanje, ndihanye ibyaha byanje byose, unyakire mba umwana wawe, maze unyiganzire. Ndahevye iby'isi, ndahevye ibyaha byose, ndaje iwawe. Mwami Yesu, ungirira ikigongo, ndi umunyabyaha. Urakoze kumpariye ibyaha byanje byose, urakoze kunyuhagiye, urakoze kunyejeje.
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mana yacu wera wo mu ijuru, ndagushimiye kubwa mwene data amaze gukizwa, ndagushimiye kubwa mwene data yumvise ubutumwa bwiza, ndagushimiye kubwa mwene data agiye gufata ingingo, yamaze gufata umwanzuro wo kugenda kubatizwa, agenda abatizwe. Mwami Yesu Kristo, ndasavye Mwami Yesu kugira ngo abantu benshi boroherezwe, maze uburyo kugira ngo babatizwe vuba, babatizwe bagire vuba, maze haboneke uburyo bwo kubatizwa muri Yorodani, kuko ngo ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegura inzira y'Uhoraho, mugororiza ibihamo ziwe. Nuko rero Mwami, ndasengeye umuntu agiye kubatizwa, ndasengeye umuntu agiye kwihana, ndasengeye umuntu agiye kwakira Yesu, ndasengeye umuntu ariko arihana, ndasengeye umuntu ahisemwe amaramaje gukorera Yesu. Urakoze Mwami, urakoze ubishimirwe Mwami. Ndasavye amaraso yawe Yesu yongere koza umukristo wese wo muri gurupe b'amaso. Amaraso ya Yesu Kristo atubonekeko, amaraso yawe Yesu atwoza ibyaha, amaraso yawe Yesu aduhanagure ku imyanda yose, kugira ngo Mwami twoge muri rwa ruzi, maze tubi ibyarimwe bisha. Umuntu atarakizwa yongere kubicarimwe gisha, umuntu atarezwa yongere kwezwa, umuntu ataratungana yongere gutungana. Yesu Kristo urakoze Mana, ndagushimiye kubikoze. Izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data urwaye, ushire ikiganza aho ubabara, hanyuma dusengane iri sengesho kandi usenge wizeye. Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kubwa mwene data, ndakweretse uyu muntu agwaye iyi ngwara yamusesereje, yamuzingamitse, ikamubuza Mwami kwidegembya. Ndayirukanye mu izina rya Yesu. Ongera gukiza abarwaye, ongera gukiza abantu bagwaye. Ndasengeye umwana ari mu bitaro, wongere kumukiza mu izina rya Yesu Kristo, wongere kumuha imbaraga. Mwami ndasengeye Mwami abavyeyi, wongere kubaha kwizera, wongere kugira kwizera yuko umuntu wabo, yuko umwana wabo akize. Ndasengeye umuntu agwaye diabete akire mu izina rya Yesu. Ndasengeye umuntu agwaye amaso, aya maso akire mu izina rya Yesu. Byahora biravya nka kwabona ariko agiye kubona, kandi rya misonga igiye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami. Mwami ndatuntu muje miyaga mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu, imwe mu mbizi sohoke mu izina rya Yesu Kristo. Kiza abagwaye Mwami, tabara abantu uburyo bwose, maze Yesu wongere gukiza n'abarwaye imigongo n'abamenetse imitwe bose baronka amahoro, bumve mitende mu izina rya Yesu. Ndahagaritse malaria, ndahagaritse ingwara zose zinyonko, ndahagaritse Mwami igisukari, ndahagaritse Mwami ingwara zo mu mitsi, zo mu maguru, zose zikire mu izina rya Yesu Kristo. Ndahagaritse umuntu afise depression yo kwihebura na stress, ndabihagaritse mu izina rya Yesu. Imyuka mibi yose isohoke mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, ndabigushimiye data. Mwami ndasengeye abantu bafise ibibazo mu ngo, kugira ngo abantu bafise ibibazo bose bongere kuronka mitende, maze basubire baronke amahoro n'umunezero, maze babana amahoro. Urakoze Mwami, ugiye gutegereza kugaruka kwawe, twiteguye turi maso. Izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo atwitangiye ku musaraba. Ndagushimiye yuko tugiriye neza, ndagushimiye yuko usubije ibisubizo, ndagushimiye abantu bakize, ndagushimiye abantu babohotse, ndagushimiye abantu bagendewe, ndagushimiye abantu babonye ubwiza bwawe. Urakoze, nuhabwa icubahiro. Ndavyambaje nshima kandi nkenguruka mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data wifuza kubonana n'abakozi b'Imana, canke wifuza kurungika igishinga ntahe, canke ukaba ufise umutwaro ugomba yuko tugusengera, uduhamagare kuri izi telefone zikurikira. Utanguza igiharuro kimwe, hanyuma 819 588 ubusa ubusa indwi indwi. Mwese ndabifurije amahoro y'Imana. Shalom shalom.